Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru atandukanye y'ibiriko biraba kandi biriko biravugwa ko cane nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka hanini ku muryango w'umukuru w'igihugu cane ariko ku mukuru w'igihugu wenyene A.Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe A.Ndayishimiye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu A.Ndayishimiye arazwi mu bakenyezi bambara impuzu zizimvye cane ndetse banakoresha vyinshi mu bikoresho bizimvye cane. A.Ndayishimiye ati nije nigurira impuzu ndaja no kuri internet nkaraba izigezweho. Murano makuru turaza kubabwira vyinshi vyatangajwe na A.Ndayishimiye. Tuze kubabwira kuri vyinshi bivugwa ku muceri yoba yaragurishije hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse kandi tubabwire no kuvyishira hamwe Prestige ridandaza ibitoro mu Burundi benshi bavuga ko ryoba ari rwiwe. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utajucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. No Muhuza TV rero nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu A.Ndayishimiye azwi nk'umuntu yambara imideli itandukanye y'impuzu bamwe bakaba bibaza ujejwe kumwambika. Mu kiganiro ubwiwe yivugiye ko ari we yigurira impuzu. Yagize ati je ndagenda kwigurira impuzu canke agenda mw'ibutike kanaka kwigurira igikoresho co mu nzu ngo hariho ababona niyambariye irori bakibaza ati uwo muhumure nawe ariko ahumbura yambara amarori. Jewe amarori nayambaye kuva kera wanashaka si nayo amaso gusa ndafise ifoto mfise imyaka 15 nambaye amarori. Ndi umuntu aronka akaryo ko kujabuka imbibe nkasuma kandi nkaja kuri internet nkaraba izigezweho ngivyo ariko ngo ntibimubuza kuguma akora vyinshi mu vyo yahora akora umucanshe wiwe ataraba umukuru w'igihugu. Reka tubanze tubabwire ko vyishira hamwe Prestige bivugwa ko ari rwiwe kandi ngo ridandaza igitoro nga mu Burundi. A.Ndayishimiye yarahakanye hararengwa ko atasana bifitanye n'ishiramwe Prestige ridandaza ibitoro mu Burundi. Uyu mupfasoni w'umukuru w'igihugu avuga ko yabonye bwa mbere nyene iryo shira hamwe bahuriye mu ndege kandi naho nyene ari we amwibwiye. Yagize ati umunsi umwe nari mu ndege hanyuma mbona umuntu agoma andaba twenga ca ndamuramutsa hanyuma ca mbwira izina ryiwe kandi ko ari we nyene ishiramwe Prestige ridandaza ibitoro. Naciye mpagurutsa abantu bose twari kumwe nimuze murabe nyene ryashira hamwe banyitirira ngo nayo ku muceri yagemuye mu gihugu ca Guinea Equatoriale wavuye mu mfashanyo Ubushinwa bwari bwahaye Burundi. A.Ndayishimiye yarabihakanye vyose. Yagize ati kugemura ni ibintu bisanzwe. Tumuceri nagemuye no muri fondation mugira neza yashire fondation y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale. Uwo muceri ntiwari uw'Abashinwa no ku mifuko nuko bataravye bari kubibona barabeshe. A.Ndayishimiye ntahakana ko hari ibindi bikorwa akora bimwinjiriza amahera ngo kuko nk'ivyo umucaci wiwe yahora akora ntiyoca abireka. Agira ati none nk'ivyo umucaci wanje yahora akora ataraba umukuru w'igihugu noca ndabireka kugira ikindi gikorwa nkora nta tegeko na rimwe ribimbuza kandi iki kibanza turimwo yuzi kivamwo umuntu nukuba aritegura kugira ntazobure utuvuta. Ivyo rero akaba ari vyo A.Ndayishimiye yatangaje ubwo yari abajijwe ku kibazo c'ishira hamwe Prestige ridandaza ibitaro mu Burundi avuga ko ryoba rimwitirirwa. Ese A.Ndayishimiye yoba yarakuze ari umwigeme ameze gute?
uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko yakuze akunda ibikorwa cane cane kurima. Avuga kandi ko yakuze akunda isuku. A.Ndayishimiye agira ati "Je narakunda udukorwa two muhira cane cane narakunda kurima. Nk'ubu mvuye ku ishure nararima no muci narashobora gutera ibigori nkabivomera. Hanyuma ndi umuntu yakunda isuku narumva nkunda ko muhira hoba hakubuye." Perezida Ndayishimiye yatanguye umwaka w'indwi w'amashure yisumbuye. Umutambukanyi we nawe watanguye umwaka wa mbere w'amashure y'intango. Angelina avuga ko bamenyanye mu gihe c'amagume ahejeje umwaka w'indwi. Ico gihe ngo yumvise inkuru zivuga ko bogira basubire kugurura ishure ryo mu Kibimba, aca ajana na wa mukuru we kwiyandikisha. Uwo bavuga biyandikisha ko yari umukuru w'umucance wiwe yitwa Medi. Ico gihe agiye kwiyandikisha uwatwanditse si Medi, yari umugabo wanje. Yitwengera Ndayishimiye agira ati "Nibaza ko no mu kwandika ngira ntiyaraba ku rupapuro abo ariko arandika abaribo, ngira yandika ariko araraba abaje kwiyandikisha." Aho rero niho bamenyaniye, hakaba hari mu mwaka w'1994. Perezida Ndayishimiye ngo yaraza gutembera kwa mukuru wa Angelina kuko babana bugufi, ariko uwo mwigeme ngo yibaza ko yabaje kuramutsa na marume. Agira ati "Hariho umwanya nabaye kwa nyokuru hafi y'iwabo, akaza gutembera kwa nyokuru, je nibaza ko aje kuramutsa ba marume kubera ndamubonye n'ukuntu yangana. Ndabona ko atari nje aje kuramutsa. Naramuherekeza nkamushikana nyene ku myugariro, ngira niko kera babivuga. Mugabo ibijanye nuko tuzobana canke tuzogira gute aho ntitwabishikako. Mugabo wewe usanga ku mutima vyari ivyo kubera ubugukurira gusumvya ubwenge n'amayeri." Mu nyuma Perezida Ndayishimiye ngo yarandikiye umukunzi wiwe ko batewe muri kaminuza, ari naho yaca aja ku rugamba. Angelina avuga ko basubiye kubonana mu mwaka w'1996 aho Perezida Ndayishimiye yariko arava Karusi agiye mu kibira. Ariko ngo bamaranye umwanya urume rumara kuko inkoho zaciye zasana biruka atawusezeye uwundi, umwe wese anyaga amagara. Uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko yasubiye kubona ikete ry'umukunzi wiwe mu mwaka w'1998, ngari naho yaciye yigira inama yo kuja kumuramutsa aho yari ari mu ntara ya Makamba. Ndayishimiye ngo yatinze yigira inama nawe yo gufasha muri urwo rugamba. Uruhara rwa Ndayishimiye mu ntambara ya CNDD-FDD rwoba rwarabaye uruhe? Mu ntambara yahuze umuhari witwaje ibigwanisho wa CNDD-FDD yahuze na leta y'u Burundi, Ndayishimiye yakoze akazi ko kuza aragemura ibintu vyankenerwa abagwanyi bari bakeneye harimwo n'amasase. Agira ati "Ariko nk'amasase bakeneye twarayatwara, ari nk'impuzu, umwambaro wa gisoda twarawutwara." Mu nyuma uwo mupfasoni ngo yatinze nawe yiyumvamwo kuba umusirikare yuzuye. Ati "Harageze igihe nanje numva umengo nogira umwimenyerezo wa gisirikare, nabaye demobilize mfise ipete rya liyetona." Muri kino gihe Ndayishimiye ni warongoye ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu ba Afurika riharanira amahoro mu gihugu, naho avuga ko akora ibikorwa bitandukanye harimo no gufasha abatamakazi n'urwaruka. Ndayishimiye yatangaje ko hariho gufasha abatamakazi bageze mu zabukuru, hariho gufasha urwaruka rukeneye kwiteza imbere. Turafise n'umugambi wo kugira ishuri, hariho iyo turiko turubaka. Mugabo ahanini nabonye ko amagara y'abantu niwo mushinge wa vyose. Kandi yarafise umugenderanire n'abatambukanyi babahoze barongoye Burundi. Ati "Jewe ndabafata nk'abavyeyi banje." Uko niko Ndayishimiye kuvyerekeye imigenderanire bafitaniye n'abapfasoni babahoze barongoye Burundi. Avuga ko iyo agize ikimuzazanira abahanuza. Ati "Uwo batarabonana gusa ngo ni Perezida Micombero gusa, ariko avuga ko ndizera ko nawe tuzobonana."
Ngivyo rero ivyatangajwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu A.Ndayishimiye ubwo yari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ba BBC. Yatangaje vyinshi bitandukanye cane ku buzima bwiwe, abibaza ku myambaro izimvye yambara, aho ayigurira, ndetse n'abibaza ko ishiramwe Prestige ridandaza ibitaro mu Burundi ryari rwiwe. Vyose yabivuze ko muri iki kiganiro. Mwumvisemwe vyinshi rero yatangaje ingene yahuye na Perezida Ndayishimiye bagahuza, mu nyuma urukundo rukaganza bakubaka urwabo. Vyona na subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'abakunda ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.